Gisata c'ingenzi mu ntara ya Bururi kitafise intambamyi zitari nke nko kubura amahoteli hafi y'ivyo bibanza n'amabarabara meza ashika mu bibanza vy'iratiro bituma ingenzi zitaba nyinshi muri iyo ntara nkuko vyashikirijwe na Leonidas Bandenzamaso buramatari w'intara ya Bururi, ndetse kabaciye baniraho n'akaryo ko gusaba umuserukizi bw'umuryango w'umwe bwa Buraya mu Burundi kubashigikira kugira igisata c'ingenzi muri iyo ntara gitezwe imbere ingenzi ziyongere. Ubutunzi kama dufise nka bijya bibira vy'i Bururi yuko twofasha boshobora kudufasha ibintu kugira ngo haze ingenzi nyinshi mu gufasha inyubako mbere naho abantu boshikira bagafungura hanyuma bakaja baja kuraba n'ibinyabuzima bisanzwe muri ivyo bibira. Intara ya Bururi irafise ibibanza vy'iratiro bitari bike nk'isoko ry'uruzi rwa Nile, source du Nile muri rw'igifaransa, amapiramide ahavugwa ko hoba havukiye umwami wa mbere w'u Burundi, amashuha ya Muyange no kumuhweza, imisozi miremire ya Kibimbi na Inanzegwe, amasumo y'amazi ava ku ruzi Siguvyaye, amashamba cimeza ya Bururi na Vyanda n'ahandi. Ivyo tuma amafaranga yongera mu kigega c'iyo ntara ndetse n'ikigega c'igihugu yiyongera.